BBC gahizamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu gihe intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine ikomeje, ONU iravuga ko abanya Ukraine barenga igice cya miliyoni bamaze guhungira mu bihugu by'ibituranyi. Usibye abo banya Ukraine harimo n'abanyamahanga baba muri icyo gihugu barimo kugerageza guhunga imirwano, muri bo harimo n'abanyarwanda babarirwa muri mirongo. Ni ukuvuga ko tumaze kumenya ko kugeza kuri uno mwanya tuvugana hari 18 bamaze kwinjira muri Polonye, hakaba n'abandi 27 barimo bagana ku mupaka wa Polonye ariko batarahagera. Abanya-Nigeria babarirwa muri mirongo bakoreye imyigaragambyo imbere ya ambasade y'Uburusiya mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja, basaba ko buhagarika intambara bwashoje kuri Ukraine. Ubutegetsi buvuga ko abanya-Nigeria barenga ibihumbi 4 batuye muri Ukraine. Tubafitiye n'ikiganiro ntaho katarondererwa. Muri we mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Robert Patrick Misigaro hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Inama yihutirwa mu shirahamwe mpuzamakungu ONU yiga ku kibazo ca Ukraine yatanguye hasabwa ko imigwano ihagarika ubu bwa vuba. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko hari amakuru yizewe yerekana ko hari inyubako zitari iza gisirikare zarashwe kandi zikononekara cyane. Yavuze ko itana mu mitwe rikomeye cyane bigatuma abanyagihugu basiga ubuzima, ngo rero bikaba bidashobora kwihanganirwa. Yongeye ko yuko uko ibintu bimeze ubu ari amahano kuri Ukraine, ngo ariko kandi nakaga ku karere bigashobora no kugira ingaruka mbi kuri twese. Uburusiya na Ukraine vyatanguye kuganira imbona nkubone ku nshuro ya mbere kuva aho Perezida Putin agabiye igitero haraciye iminsi 5. Intumwa za Ukraine zavuze yuko zishaka ko imigwano ihagarara ubu bwa vuba kandi abasirikare b'Uburusiya bakava ku butaka bwa Ukraine. Abaserukiye Uburusiya bobo bavuga yuko bashaka umwumvikano ufitiye inyungu impande zombi, ariko umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko atizeye yuko ivyo biganiro bibera ku rubibe rwa Belarus hari intambwe bitera, mu gihe urongoye intumwa z'Uburusiya yemeranya n'ibivugwa na Perezida Putin vyuko Ukraine atari igihugu nyagihugu. Hagatawi Geneve urwego rwa ONU rujejwe vy'agateka kazina muntu kumvikanye gutangura ibiganiro vyihutirwa ku kibazo ca Ukraine. Ibihugu 29 vyashigikiye uwo mugambi, ariko Uburusiya, Ubushinwa, Venezuela, Cuba na Eritrea vyawanse. Ibindi bihugu 13 vyanse kugiraho bihagaze. Ubuserukiye Ukraine yahamagaje ivyo biganiro, yizera yuko ubwo rwego ruzotegeka ko haba itohoza kuvyagiriji vy'ihonyanga y'agateka ka muntu bibera muri Ukraine. Ni inkuru ya Imogen Folks mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Akamo ka Ukraine gahamagarira kwiga ku bikorwa by'Uburusiya kashigikiwe nabo hejuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya biriho biganisha ku guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU Michel Bachelet yavuze ko ibiro bye bishobora kwemeza ko kuva ivogera ryatangira hamaze gupfa abaturage 102, ariko ko biteze ko umubare nyawo ushobora kuburenga. Yatangaje ko benshi mu baturage b'abasivile bishwe n'ibisasu bigera kure cyane, ko abarusiya bariho barasa batarobanuye mu bice bituwe n'abaturage, bityo ko bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara. Ibiganiro byihutirwa bizaba kuwa 4. Ku
kuba ibihugu 29 bigize uwo muryango byamaze kwemera ko bizaba, 5 akaba ari byo bidashigikiye ibiganiro. Biratuma Uburusiya busa naho busigaye bwonyine, ndetse bushobora kuzakorwaho iperereza ry'akanama k'uburenganzira ka muntu ka ONU ku bikorwa byabwo. Aya n'amakuru ya BBC. Umugwi nyobozi wa Olympique ku rwego rw'isi wasavye amashirahamwe yose y'inkino gukumira abanonotsi b'Uburusiya na Belarus mu mahiganwa y'isi. Mu rwandiko umugwi IOC wavuze ko abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri bakwiye kwemererwa gusa nk'abanonotsi abahiganwa ku giti cabo canke ikipe ihiganwa ku giti cayo, ntiberekane ibimenyetso vy'ivyo vyose, amabara, amabendera canke ngo baririmba indirimbo zihayagiza ivyo bihugu. IOC yafashe kandi ingingo yo kwaka Perezida Putin igihembo cyo kugwego hejuru kizwi nka Olympic Order. Ku rundi ruhande, Sweden yabujije abanonotsi b'Uburusiya na Belarus kwitabira ihiganwa ryo gusiganwa rizwi nka cross country ski race rimaze igihe kurusha yandi kandi rizwi cyane, ryitezwe mu mpera z'indwi. Tukivuga ku Burusiya, ifaranga ryabwo rizwi nka ruble rirageramiwe mu gihe ryatakaje agaciro cyane ugereranije n'idolari ku munsi wa mbere w'urudandazwa rw'amafaranga kuvaho ibihugu byo mu burengero vyongerereje ibihano. Ni inkuru ya Michel Fleury arabe bijanye n'ubutunzi ari i New York, mushikirizwa na Siriyak Muhawe nayo. Ibihano ruhasha bishasha biriko biratema bitongora ku masoko y'amahera ku isi. Ifaranga ry'Uburusiya rya ruble ryamanutse cyane kandi ugereranije n'idolari ku bice biri hagati ya 20 na 30%, mu gihe igiciro c'igitoro caduze ku bice 4%. Ibihano byashizweho mu mpera z'iyinga byatumye hiyongera ibibazo ku butunzi no ku mibano kubera ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine. Abarusiya ubu barindiririye ku mirongo miremire n'ubwo bwinshi ko amakarita yabo ya bank ashobora guhagarara gukora canke bakagenerwa amahera yo kubikuza atarenga buri munsi. Hanyuma ubu hari ibintu bimwe bimwe bidakunda ko ukora uri iburaya kuri banki ya Sberbank, banki ya leta y'Uburusiya, nk'uko bivugwa n'abajejwe kugenzura ivyo bihano iburaya. Mereze muri Ethiopia, aho abajejwe intwaro mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bagabishije ko abantu bamerewe nabi cyane, bakavuga ko ingingo ya leta yo gukumira iyo ntara yatumye haduka ikigoyi. Amezi 16 y'imigwano yatumye abantu miliyoni 9 bakenera imfashanyo y'ibifungurwa mu ntara zitatu. Abagwanyi b'umugwi TPLF barashimye nako ingingo leta iheruka gufata yo kwemera ko imiti hamwe n'ibifungurwa bizanwa n'indege, ariko bavuga yuko ari bikeyi cyane mu gihe ababikeneye ari umurengera. TPLF yagabishije yuko ishobora gukoresha inguvu mu kugururira inzira ibifungurwa nibatemera ko bicishwa mw'ibarabara. ONU ivuga yuko atamfashanyo yari bwashike i Tigray kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Jack. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Ana makuru ku buryo burambuye ni ku gihugu cya Ukraine, niyo nkuru ikomeje kuvugwa iri kwisonga hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi ravuga ko rigeranyije abantu batari munsi y'igice cya miliyoni bamaze guhunga Ukraine nyuma yaho itewe n'Uburusiya. Amashami ya ONU atanga imfashanyo harimo kugerageza kongera ibikorwa byayo imbere muri Ukraine no mu bihugu bihana imbibi, mu gihe hari ubwoba ko ubuzima bw'abaturage bushobora kurushaho kujya mu kaga intambara irushijeho ukaza umurego. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Mu gihe ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine ziriko zirita ku rutare kugira zigenzure ibisagara vya Ukraine, abanyagihugu b'abasivile baharugwa mu bihumbi bariko baragerageza gusohoka igihugu batinya igishobora kuba intambara izogwamwo abantu benshi mu kugwanira buri barabara rimwe rimwe. Ubwa mbere abantu bari batimbiye aho bari canke basohoka ibisagara, ariko ubu nibura igice c'umuriyoni baje bamaze gusohoka igihugu binjira muri Polonye, Rumani na Hongrie. Ibihugu bibanye vya Ukraine bigumiza imbibe zavyo zuguruye, ariko hamwe bitigiri vyoguma biduga ku murindi biriko amashirahamwe afasha atinya ko hashobora kuba akaga. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu uyu munsi yemeje yuko hamaze gupfa abantu 102 kuva igitero gitanguye, ariko yiteze ko igitigiri nyaco gishobora kuba hejuru y'ico. Yavuze ko abenshi mu basivile bicwa n'ibisasu biturika bigashwara akarere kanini. Ingaruka abarusiya
ntibatoranya mu gukoresha inguvu ku turere tw'abasivile igishobora kuba icaha co mu ntambara. Urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu ruzogira inama kuri Ukraine kuwa kane. Inkuru ya Imogen Fox. Abanyanigeria barirwa muri mirongo bakoreye imyigaragambyo mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja basaba Uburusiya guhagarika intambara bwashoje kuri Ukraine. Ubutegetsi buvuga ko abanyanigeria barenga 4,000 batuye muri Ukraine. Bamwe mu bigaragambyaga mu mahoro bavuga ko batewe umutima uhagaze n'umutekano wa bene wabo biga muri Ukraine cyangwa babuze uko basohoka muri icyo gihugu. Basakuzaga bavuga ngo turashaka amahoro muri Ukraine, mu gihe bari bitwaje ibyapa bisaba perezida w'Uburusiya Vladimir Putin guhagarika ibikorwa bya gisirikare yatangijeyo. Igipolisi cya Nigeria cyari gihari kirebera iyo myigaragambyo yabaye mu mahoro. Inkuru ya Ishak Harid mugezweho na Ivete Kabatesi. Mbere yaho guverinoma ya Nigeria nayo yari yatangaje ko ishigikiye imbaraga za diplomasi zigamije gukemura ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya, ariko yamaganye uburyo abanyanigeria n'abandi banyafrika bariho bafatwa n'abashinzwe gucunga umupaka wa Ukraine uhana imbibe na Pologne, aho abanyafrika binubira ko bariho batoranywa bakabuzwa kwambuka ngo bahunge intambara. Abanyanigeria barenga 200 ubu bamaze kwambuka berekeza muri Romania, ndetse abandi benshi baracyagenda nk'uko uhagarariye Nigeria muri Romania Safia Nuhu abitangaza. Inkuru ya Isha Harid. Sabanya Ukraine gusa barimo guhunga igihugu kubera intambara, kubera ko n'abanyamahanga ba muri icyo gihugu nabo ari uko. Mu banyafrika barimo guhunga cyangwa se bagishakisha ko basohoka mu gihugu harimo n'abanyarwanda barirwa muri mirongo. Navuganye na Alain Mukurarinda wungirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda, maze ntangira mubaza uko bangana nuko barimo gufasha abo banyarwanda. Ubu ngubu abanyarwanda bari en contact cyangwa se guverinoma izi aho bari binyuze muri za ambasade zayo ziri mu Budage, mu Burusiya no muri Pologne, n'abanyarwanda bakaba 85. Abo banyarwanda bose guverinoma y'u Rwanda ikabizi telefoni ye, email ye, ndetse na adresse cyangwa se aho ababyeyi babo barizwa hano mu Rwanda, ikaba inazi uyu munsi aho bari. Ni ukuvuga ko tumaze kumenya ko kugeza kuri uno mwanya tuvugana hari 18 bamaze kwinjira muri Pologne, hakaba n'abandi 27 barimo bagana ku mupaka wa Pologne ariko batarahagera, ariko bakaba bageze kuri checkpoint ya mbere yashyizweho na Ukraine mbere yo kugera ku mupaka. Hari n'abandi 6 bari mu rugendo bagana ku mupaka wa Pologne, kuko hafi ya bose abari guhunga baba abanyarwanda cyangwa se abandi banyafrika ndetse n'abanyamahanga benshi barajya muri Pologne. Akaba rero ko hari n'abandi 34 bari ahantu hari imirwano cyangwa se hatari umutekano ku buryo badashobora kuhava byabaye ngombwa ko bahaguma. Ariko icy'ingenzi uyu munsi ni uko guverinoma y'u Rwanda izi aho bari, ndetse amakuru dufite nuko nta urakomerekera mu mirwano cyangwa se ngo abe yahaburira ubuzima. Leta y'u Rwanda irateganya kubacyura mu gihugu. Leta y'u Rwanda irateganya kubacyura mu gihugu cyangwa se no kubafasha kugira ngo babashe kugera mu Rwanda, kuko nibamara kugera muri Pologne yatanze uburenganzira bw'iminsi 15 bwo kuhaguma. Ni ukuvuga ngo nta munyamahanga ugomba kuguma kuri ubutaka bwa Pologne. Bivuze ko rero nibamara kwambuka bose bamaze gukusanyizwa hamwe cyangwa se niyo byaba ari mu bice, uzajya hagera ntagomba kureza ibyumweru 2 agomba gukomeza inzira akagaruka mu Rwanda. Abo banyarwanda bari muri Ukraine mu ntiyabakira mu zihe nzego? Ni abanyeshuri, ni abacuruzi, ni abahatuye bisanzwe? Navuga ko muri rusange ni abanyeshuri kuko n'abakora biga. Nk'abo ngabo 34 umbwiye mu kanya bari ahantu hari umutekano muke, barababwira ko babayeho gute? Ni ukubaho nk'abandi baturage bo muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo niba hari agahenge barajya hanze, niba hari agahenge barajya mu mazu batuyemo, niba agahenge kagabanyitse hari ibisasu bije cyangwa hari imirwano, ni ukujya kwisha hamwe n'abandi mu mazu yo hasi muri za metro, akaba ariho bajya aho ibisasu bidashobora kugera. Baritwara nk'abandi baturage bari muri Ukraine, nta mwihariko nk'abanyarwanda bafite. Hari bamwe mu banyafrika bari muri kiriya gihugu barimo kugerageza kukivamo, bagiye bavuga ko iyo bageze ku mupaka basa nk'aho batinzwa, bagasa nk'aho bakorerwa ikintu kimeze nk'ivangura. Abo banyarwanda bo byaba bibabaho? Hari ibyo twumvise ku mbuga nkoranyambaga, ariko ku birebana n'abanyarwanda nta uratugezaho icyo kibazo.
nk'uko twabivuze hari ibiganiro cyangwa se kuvugana guhoraho na za ambasade nababwiye, kuvugana na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ababyeyi bakavugana n'abana cyangwa se bakavugana n'abayobozi kugira ngo bakurikirane ibyo bibazo. Kugeza ubu ngubu uretse ibyo natwe twabonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabyo twari twumva by'umwihariko bireba abanyarwanda byaba byabayeho. Hanyuma leta y'u Rwanda yo yari yafata umurongo waho ihagaze muri ariya makimbirane. Leta y'u Rwanda nayo ntabwo irafata umurongo. Murabona ibintu n'ibishya uyu munsi turimo turita nk'uko twabiganiraga ku banyarwanda bariyo. Ntegereza yuko igihe cyose izafata umurongo izabimenyekanisha. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet twongeye kumvikana imbona nkubone kuri Facebook live. BBC gahuzamiryango, buno ni umwanya w'ikiganiro ntaho katarondererwa, mugezwaho na Siyake muhawe nayo. Umviriza ikiganiro ntaho katarondererwa. Ndabara mukije nongera n'abani ikaze mu kiganiro ntaho katarondererwa. Uyu munsi tuganira n'umwigeme Nadine Niyongere yiga muri kaminuza, kuva hejeje amashuri yisumbuye akaba amaze gukora ubuzi butandukanye harimo kwisumamwo kuri chantier, ubu akaba ari mu burimyi. Byamujemwo gute gutangura gukora akazi urundi rwaruka rusuzugura? Naratanguye ndaba nko mu Burundi en general mbona ukuntu abakobwa twikengera tutabona twokura amaboko mu mpuzu tugakora. Maze guheza ishuri nca ndonka akazi ko kuri chantier, kandi nko ku mwana nyene w'umukobwa bahejeje secondaire bawumva kuja gukora kuri chantier n'ibintu biteye isoni. Nanje ubwanje byari ibintu menga biragoye gusigurira nk'umugenzi, ariko nabanzi target ndiko nuko nanje no kubaka kazoza. Ico gihe wahembwa ngahe? Nahembwa amahera 200, ariko kubera ko ibintu bya transport wasanga nko ku kwezi ngiye gusigarana nk'ibihumbi 120, ariko nkaca nza ndaziganya mvuga ati je nubwo ndiko ndakorera abandi yanje nanje nuko nobona ntatanguye kwikorera iby'iwanje. Nariyumviriye ibintu noshobora jewe gukora, nca ndavyandika kugakaye, gutyo nkaza ndaziganya amahera. Subi nyuma gato aho hantu kuri chantier wagiye kuhava umaze kubika nkayanganiki? Nagiye kuhava maze kubika nk'amahera ashika 1,500,000. Akazi karahagarara, incange ndonka kandi karaka muri Sport for Africa, twakora ibintu byo kubetinga. Nkabona n'ubundi sindiko ndaronka uduhera nahora ndonka, ndavye transport umwanya dukora, ndavuga reka ndabe mu mahera noba mfise naraziganije yuko vyokunda yuko ntangura ibintu byo gukora amasabuni. Nari mfise abazi kubikora, nari nararondeye bazuca bamfasha kubikora. N'ubundi nkababwira muze munyereka ukuntu mukora nanje kugira amenye ukuntu nzoza ndaharura. Nkabona bashaka kubigiramo amakenga, ubwo nanje ca ndondera abantu bazi kuzikorera. Nca ngenda kwiga gukora amasabuni hari mabaye mu ntara ya Cibitoke, ngaruka namenye vraiment kuzikora, ariko ntivyakunze yuko umugambi bandanya kubera ukuntu ibihe vyagiye bihindagurika. Naciye mpitamwo kuvuga ati reka mpagarike, ariko ni ibintu vyambabaje nyene nk'umujene, navuga nashaka kwigwanako ariko iki kintu kiranse. Cangira Imana ca ndibuka yuko nari naranditse n'iyindi migambi. Aho uhevye uwo mugambi wagiye uhomvye gose canke wovuga uti narungutse ariko bidashimishije? Sinahonze kuko icambere nobanza nkishimira ko naritanga nkavuga ati reka mvyuke kurondera abakiriya. Igihe cambere ndababura, ikindi gihe ndasubira ndaronka abakiriya kuko nari naronse umukiriya zijana hanze ugasanga ku ndwi aratwaye nk'ibiro bishika 400. Gutyo nari natanguye kunguka sinokwidoga vraiment. Hanyuma rero uravuye muri ivyo uragiye muri uwo mugambi wundi wanditse, ubona wowe? Naciye mvuga ati reka ndabutu duhera turimo yuko no tangura wundi mugambi wo kurima. Urana twebwe abajene nta hantu nta matongo dufise, byaca bisaba yuko nja gukota. Ndakotesha
abarimyi barabwirana ati iki gihe nico kurima gutyo nca ndabanza hose ndaharimisha nari nateye ibigori hamwe n'ibiharage hama rero hamwe ibiharage bica biranka kumera kuko imvura yaciye igwa itevye aho hantu ndababara ndavuga jewe ubuzima ninjiyemo ariko n'ubundi nkagira Imana nayo mfise umuvyeyi yarampa kuhaje komerezaho n'ubundi ndabandanya ndibuka narasoromye ibiharage vroma bishika nk'ivy'ibihumbi 300 ibi bitoto umuntu aca atera ashobora kuri kotebu ibigori navyone narabisoromye ariko ca nkura kandi ibigori vyinshi kuri hahandi hari hampemukiye ubwa mbere ku biharage naciye ndaba yuko vyoba vyiza nkoranye n'abandi banyagihugu abajene nca ndavuga ati reka nshinge koperative majambo kero uti akazi ntaho katarondererwa akazi ntaho katarondererwa kirazira gukengera akazi ntuzonagira vya vyiyumviro zo kuvuga turiko nawe urironderera. Urakoze cyane Nadine. Murakoze namwe. Ikiganiro cari ntaho katarondererwa mwari kumwe muri studio za BBC Nairobi na Syriac muhawe nayo. Ico cari ikiganiro ntaho katarondererwa. Reka noneho twerekeze mu majyaruguru ya Nigeria hagisimbaraye cyane ku bya kera hakaba hari ikirwa cyangwa se izinga kimaze ibisekuru 7 kiyobowe n'abagore ikirwa cya Dingep mu karere ka Adamawa mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria hari abaturage barenga 500 bayobowe n'abagore muri icyo kirwa umwamikazi akora imirimo gakondo abifashijwemo n'abandi bagore babiri ibisobanuro birambuye ni muri inkuru ya Salihu Adamu Usman mbagezaho. Idingep ntabwo ari ahantu bigoye kugera ku bahatuye ariko urugendo rw'isaha imwe ku igare iyo ugiye kuhasura ku nshuro ya mbere dushobora kukunaniza. Narihanganye ngera naho nicara mu gihe twambukaga ibishanga n'imisozi. Iyo abantu bateranye gutya biba bisobanuye ko hari abashyitsi bageze ku ngoro y'umwamikazi abasaza abagore n'urubyiruko bose bicaye hasi ku butaka. Hano rero abashyitsi bakomerwa amashyi y'urudaca iyo barimo kwakirwa kugeza igihe umwamikazi ashubije abayakoma abakomera andi akanazamura umutwe yongera awumanura abereka ko bimushimishije. Abageze mu zabukuru n'urubyiruko bateranira ku ngoro y'umwamikazi kugira ngo abahe imigisha n'amabwiriza nk'uko mu muco bikorwa n'abayobozi gakondo mu majyaruguru ya Nigeria. Umwamikazi Elizabeth German w'imyaka 71 y'amavuko amaze imyaka 7 ku ngoma Idingep yayisimbuyeho nyirakuru. Hashize ibisekuru byinshi abakurambere banje bayobora ubu bwami buyobowe n'umwamikazi. Dukorera hamwe tuganira ku bibazo turi hamwe nubwo bwose ndi umugore nta bibazo ngirana n'abagabo. Iyo hari ikibazo banzaniye ngo ngikemura mu buryo bw'ubucuti. Maze gukemura ibibazo byinshi byo kutumvikana neza hagati y'abahinzi n'aborozi. Kuri ubu umwamikazi atewe cyane impungenge n'ubushomeri buvugwa mu bagore. Nshaka ko abagore batisuzugura ni mubareke batangize ibikorwa byo kwibeshaho. Leta ibashije kongerera abagore ubushobozi byatanga umusaruro mwiza. Turashaka amashuri, ibitaro, imihanda n'amazi meza yo kunywa. Nubwo hano abagore bamaze igihe kinini ku ngoma umuco utegeka ko umwamikazi ahagararirwa ku mugaragaro buri gihe n'umugabo. Uhagarariye umwamikazi Elizabeth wa Dingep kuri ubu ni Muhammad Kambari niwe umuhagararira mu mihango ikomeye. Iki kirwa kimaze gutegekwa n'abagore 17. Tubona imigisha ivuye ku mwamikazi. Nta bwumvikane buke buboneka hagati ye n'abayobora. Buri gihe tumufasha uko bishoboka kose. Umwe mu batuye Dingep Atiku Muhammad w'imyaka 87 avuga ko amaze kubona abamikazi 3 basimburana ku ngoma kuva yavuka. Yambwiye ko higeze kuba igihe abami bapfuye bikurikiranya cyane mu gihe gito maze abakuru b'imiryango bafata icyemezo ko ingoma ihabwa abagore. Uyu mukambwe wateretse ubwanwa bwajemo imvi avuga ko ingoma y'abamikazi Idingep ntaho izajya. Babo nta mugabo n'umwe ashobora kwibaza kuyobora iki kirwa canke iri zinga. Buri mugabo wese afise ubwoba kubera impfu z'abami batarambye ku ngoma mu gihe cashitse.
iyo umwamikazi atanze abagore bo mu muryango w'ibwami nibo bahitamo umwamikazi mushya. Abakobwa bo mu muryango w'ibwami bafite icyizere ko bazavamo abamikazi mu gihe kiri imbere. Turishimye kuko umuyobozi w'iki kirwa ari umugore, ni umugore nkatwe. Nanjye mfite icyizere ko umunsi umwe nzaba umwamikazi. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Cedri uguze aho amasaha ageze. Abajura badute iyuma Jackie. Cedri wowe uri mu bajura baduteye ntabwo uzi ko bwadukereyeho. Siko nibukaga ko naraye mu rugo Jackie. Bibaye ryari mbega ngo ndasinzira. Ni 12:45 kuri BBC. BBC gahuzamiryango ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'imikino uyu munsi ugezwaho na Yves Bucyana. Umugoroba mwiza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Rwanda. Aho ni ku munsi w'ejo wari umunsi wa nyuma w'iryo siganwa, umunyarwanda Mugisha Moise yegukanye agace ka nyuma ka munani. Agace kari gafite uburebure bwa kilometero 75 bazenguruka mu mujyi wa Kigali. Na agace katangijwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mugisha Moise yakoresheje amasaha 2 iminota 8 n'amasegonda 16. Uyu musore akinira ikipe ya Protaci yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ni mu gihe isiganwa ryose muri rusange ryatwawe n'umunya-Eritrea Nathanael Tesfazione ukinira ikipe ya Drone Hapa Androni yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tesfazione yegukanye Tour du Rwanda ku nshuro ya kabiri kuko yari yarayitwaye no mu mwaka wa 2020, akaba ari umunya-Eritrea wa kane utwaye Tour du Rwanda. Tesfazione akirangiza isiganwa yabwiye BBC ko ibintu bitari byoroshye. Ntibyari byoroshye kuko ni isiganwa rikomeye muri rusange ririmo imisozi myinshi, ariko mu by'ukuri ndishimye cyane ko mashoboye kuritsinda. Hari uduce ntagiye ngaragaramo ko nakiniye cyane, ariko nkabika imbaraga zo kuzakina neza agace ka nyuma. Nabaje kandi umutoza w'ikipe y'igihugu Felix Semoma icyo yumva ikipe ye yagezeho muri iri siganwa. Abanyarwanda bitwaye neza ndetse n'abanyarwanda bakina mu yandi ma equipe ari continental, aba Protaci ndetse aba na Benediction Ignite nabo bitwaye neza cyane kuko nk'uyu munsi batsinze etape. Hari iminsi 2 Benediction yatwaye umwanya wa gatatu kuri stage ndetse zikomeye cyane, na equipe nationale batwaye umwanya wa gatanu inshuro 2. Ibyo ni ibintu bibaye bwa mbere kuva kurse yaba kuri 2 n'igice kimwe. Amakuru y'imikino nyakomereze mu Bwongereza. Mu mpira w'amaguru ikipe ya Liverpool yaraye yegukanye igikombe cya Carabao itsinze ku mukino wa nyuma ikipe ya Chelsea. Iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa, ndetse n'iminota 30 y'inyongera ntiyagira ikihindura. Hiyambajwe za penalty, Liverpool itsinda penalty 11 ku 10 za Chelsea. Ni igikombe cya mbere Liverpool itwaye muri uyu mwaka w'imikino. Muri rusange maze kucyegukana inshuro 9. Liverpool kandi iracyahatana mu bindi bikombe harimo shampiyona, igikombe cya yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi Champions League, ndetse n'igikombe cya FA. Hagati aho FIFA yategetse Uburusiya ko buzakina imikino yabwo isigaye yo guhatanira itike y'igikombe cy'isi bukinira ku kindi kibuga kitari cyo mu Burusiya, kandi ikipe y'Uburusiya igakina nta bendera ry'icyo gihugu ndetse nta n'indirimbo y'igihugu iririmbwe. Ibi bije nyuma yaho Uburusiya butereye igihugu cya Ukraine. Ibihugu byinshi byatangaje ko bidashobora kuzakina n'Uburusiya harimo Ubwongereza, Wales ndetse na Pologne, hakiyongeraho Repubulika ya Czech na Swede. Ngaruke mu Rwanda mu mpira w'amaguru, shampiyona y'igihugu yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa. Ni umukino wo ku munsi wa 19 wabereye kuri stade Nyamirambo. Ejo ku cyumweru ikipe ya Kivu Sport yanyagiye Gicumbi ibitego 6 ku busa, ihita inganya amanota n'ikipe ya APR FC ku mwanya wa mbere by'agateganyo, gusa batandukanyijwe n'ibitego.
urakoze Yves Bucyana ni nawe rero ushoje amakuru yacu kuri uyu wa mbere tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri n'amakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Derek Clark umuvaganisha kinyitegeka mwakoze cyane kwitamo BBC gahuza miryango amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com